Baramukije mwese kandi ndabahaye ikaze ku badukurikiye ndetse n'abari ko baratwumviriza muri kino gitondo cyo kuri uyu wa Mungu canke ku munsi w'Imana abatwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ena ya Nyaburundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kubategurira ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ko ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi giye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mudukurikira cyangwa mugakurikira ibiganiro byacu aho mwerereye hose hirya no hino mu isi. Turazindutse nyine turi kuri uyu w'Imana, turi kwigerekerezo rya 30 ukwezi no kwa gatatu nyine 2025. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe gatanu kuri gatanu, kaze kuri mwebwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu. Twibanda ku makuru ari karavugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse hirya no hino mu isi. Twibanda ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese nyine turabira hamwe ibikomeje kugenda bivugwa na cane amakuru agendanye n'ibiko biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru turaza kugaruka canke turaza kugenda nyine twitsaho cane muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda harakogwa ibikorwa bigendanye no kwitegurira amatora yimirijwe mu mezi aza n'amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'amakomine, umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD urakomeje kugaragaza ingufu ndetse ukakomeje kugaragaza neza ko witeguriye ko wotsinda amatora nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho nuko rero mu bice bigiye bitandukanye yakomeje kugenda haraba amanama akomakomeye cyane, amanama agaragaza ndetse akerekana neza yuko umugambwe CNDD-FDD ata wundi mugambwe numwe nta wundi mugambwe numwe n'ubundi witeguriye n'ubundi kuba uhiga, aho bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko ingufu bafise zerekana neza yuko bagomba kuba boguma ku butegetsi. Nyamara ibikorwa by'uyu mugambwe birakemangwa, abatari bakeya bakomeza kugenda n'ubundi bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ibikorwa bigendanye no gutegura amatora yimirije nga mu Burundi na cane amatora agendanye nyine nayo y'abagenama ndetse n'abakomine ashobora kuzovamo ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ibara rikagwamo, kuko byabaye mu yandi matora mu gihe bavuga yuko umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi ari umugwi ukomeje kugenda ugaragaramo abiganjemo abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Ibyo bakomeje kugenda bagaragaza ko bitaba ari byo cyangwa se ari ibintu bifutamye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugera rero akabashimangira yuko nyine ibirori bikomeje kugenda bigaragara muri ino minsi ari ibirori biko birategwa iteka n'umunyangamakuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ndetse akaba yongeye kugarukana ya majambo akomeye cyane, akaba akomeje kugenda aravuga yuko nyine ibintu bikomeye ndetse akanavuga yuko ibigiye kugaragara biteye ubwoba cyane. Ni mu gihe ibikomeje kugenda bigaragara n'ubundi biboneka yuko yongeye kugaragaza neza yuko nyine akanasaba abanyagihugu kuba bojyana abana babo mu gisoda. Ni mu gihe Uburundi bigaragara rero ko buratakaje abasoda benshi bugendanye n'ingwano zimaze iminsi zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo bikaba biboneka neza yuko yamaze gufata umwanzuro canke yamaze kugenda agaragaza anerekana neza yuko nyine yiteguriye kuba by'umwariko agiye gushishikariza abanyagihugu canke ababyeyi kuba bozana abana mu gisoda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akaba agaragaza neza yuko mu Burundi ashobora kuba hagiye kujyaho itegeko rishobora kuba rizajya riravuga cyangwa se rigategeka abantu kubibaboshira abana babo cyangwa ugwaruka rwabo mu gisoda. Turagaruka ku bigendanye n'ikiganiro cyamenyesha bakuru gerutse kuba ngaha mu Burundi. Iki kiganiro cyaragaragaje ndetse kinashimangira yuko mu Burundi ibigendanye no gukemura ibibazo by'ibitoro bikomeje kugenda biraba ingorahizi. Reka mwese mbahereze ikaze abanyanyi b'ibiganiro byacu, abakomeza kubana natwe, abakomeza kugenda baradushigikira mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza by'umwihariko. Ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira cyangwa se mutwumviriza umurere hose mushiye bitandukanye.
Ikaze kuba twumviriza bari mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, ikaze kuba twumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, ikaze kuba twumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose n'ahandi hose mudukurikira muherereye. Reka ndabahereze ikaze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Niba ari ubwa mbere use ngaha, reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nayasangize ku nshuti zawe. Reka nkwibutse yuko ushobora kubana natwe nyine unyuze ngaho muri commentaire ugaca watanga ibyumviro byawe, ibintu bigaca biramera neza cyane cyangwa biramera bo. Niba utameze neza bitewe n'impamvu zitandukanye, reka nkubwire ngo komera ukawihangane kandi wizere, umvirize yuko uno mwanya niba bitameze neza ejo bizoca biramera neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Reka tuyatangurire mu Burundi. Mu ntara ya Burunga, abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD baratunganyije ibirori byo gukomeza ubumwe ndetse no kugaragaza ingufu z'umugambwe muri komine Nyanza. Amakuru avuga yuko ahangaha haravugiwe amajambo akomeye cyane, harimo amajambo ateye ubwoba cyane cyane yibasira abatari abagumyabanga b'uyu mugambwe CNDD-FDD, ubwo n'abandi banywanyi b'indi migambwe, aho bakomeje kugenda bagaragarizwa ko mu gihe bo batari muri CNDD-FDD bashobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Ni ibirori byari byatewe iteka rero n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'izindi ndongozi z'umugambwe. Nk'uko bigaragara, uyu mutegetsi nyuma y'uko rero yari amaze igihe arembye cyane, amagara batifashe neza, akomeje kugenda agaruka ndetse akaba yakomeje kugenda agaruka mu bikorwa by'umugambwe, ariko kandi akaba ariko arakoresha za mvugo ziwe, za mvugo zikarishye, za mvugo ziteye ubwoba. Nk'uko bigaragara, hari benshi bavuga yuko kugaruka kwa Reverend Ndikuriyo bisigura byinshi ndetse bishobora kuzatuma hari ibintu byinshi bikomera cyangwa se bikaba byopfa muri aya matora. Nicyo kintu ariko aritsaho cyane, ibigendanye n'amatora ndetse n'ibigendanye n'ingwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Uyu mutegetsi agaragaza neza yuko uburyo CNDD-FDD idateze kuva yova ku burongozi ndetse cyangwa uburyo rero idashobora kuba nyine yohagarika ibigendanye n'ibikorwa byayo, ariko kandi igitangaje kinababaje nuko rero iyo habaye amakoraniro nk'aya ngaya usanga hari ibikorwa bimwe na bimwe bihagarara, ugasanga birateye amakenga, ugasanga birateye ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kuko bikomeza kugenda abigaragara, amakuru akomeza kugenda atugeraho, akaba n'ubundi agaragaza ndetse akaba ashimangira yuko n'ubundi indi migambwe igiye itandukanye atacyo ivuze nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Mu ijambo yarashikirije abari bitabye icyo gikorwa rero, Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yaribukije abagumyabanga ko CNDD-FDD atari umugambwe nk'iyindi yose, kuko bubakiye ku butwari ndetse no kwitanga kwa bene Burundi, baratanze ubuzima bwabo kugira ngo Burundi busubirane iteka, abarundi bose batunge rero batunganiwe. Ari mu majambo mukuru w'igihugu, ari mu majambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yaravuze. Yaragarutse ku kamo ko gutsimbataza rero ubumwe, arasaba abagumyabanga kwamirira kure nyine uwo wese yoza ashaka gucanishamwo abarundi. Yaribukije abagumyabanga kandi ko bahamagariwe gukomeza umugambwe mu bice byose. Mu gihe turi mu mwaka witiriwe rero uw'umunyamwete, umunyamabanga mukuru yarongeye gutera akamo ashimitse ko rero bo kwijukira ibikorwa rero by'iterambere, bagwize umwimbu, bashore rero ubusesekara mu makungu, gutyo nyine igihugu kizoshike rero kukwikukira bwite mu by'ubutunzi ndetse ikizobashe kuba cyoshika ku mbona kazoza kihaye. Mu gihe igihugu cimirije amatora, Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yarasabye abagumyabanga kwitegurira amatora batekanye, ntihagire rero nyine ikibasamaza cyane ngo bacike rero cyane ngo bacike ivutu. Yaribukije ko CNDD-FDD ari umugambwe wizewe ngo urongore nyine neza abarundi bose, ko aricyo gituma rero abagumyabanga bategerezwa kubana neza n'abanywanyi b'iyindi migambwe, bakanagaragaza koko rero ko ari bo bakomoka mu mugambwe mubyeyi.
nubwo bihagaze gutya rero hari abandi bamwe na bamwe rero bavuga ndetse bakanagaragaza ko basanga nyine ibigendanye n'aya matora ashobora kuba yosobekwa mu Burundi nk'uko bigaragara. Bamwe rero mu bahurikiye mu migambwe mu itsinda ry'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bo baratera akamo bakavuga yuko ibikorwa bigendanye no gutegura amatora bikomeje kugenda bigaragaramo utunenge twinshi, bakavuga yuko bikwiye kuba byohagarara canga indongozi canga abajejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi bakaba bopfutwa, bakaba botanga imihoho. Bamenyesha yuko rero nyine ibyo bikorwa atari byiza. Ni nako bigaragara ku mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa asanga CNDD-FDD ari umugambwe wari ukwiye kuba wotanga imihoho ndetse ukarekura n'ubutegetsi hakajyaho izindi ndongozi, cyane yuko bavuga yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse benshi bakabasigura banagaragaza ko ari ibibazo bitandukanye. Nyiriteka Reverend Ndikuriyo kandi yarasozereye ijambo ryiwe, yaributsa ibyitonderwa gushira Imana imbere, guteramira amahoro rero n'umutekano, kubungabunga ubumwe rero, kutadohoka ku karangamutima, kuguma ku kivi. Yaripfurije abagumyabanga bose imigisha n'iminezero. Ariko kandi uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Ndikuriyo yaherutse kongera gusaba abanyagihugu bamwe rero nyine yuko bofata ingingo zigiye zitandukanye, yuko bafata ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye, ndetse yaranasabye yuko ababyeyi bamwe rero bofata ingingo yo kujya bararungika abana babo mu gisoda cange mu nzego zijejwe umutekano. Ibyaje gutera umutima uhagaze abanyagihugu ndetse babona yuko ibintu bishobora kuzoba impamu mu gihe bamwe bamaze igihe bariko bararira bavuga yuko bateye impungenge n'ibyarabaye mu buseko bwa Repubulika Rusange ya Kongo, bavuga yuko bateye impungenge n'ibyabereyeyo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ahangaha Reverend Ndikuriyo nyine yarahamagariraga abarundi kurungika abana babo mu gisirikare, mu gihe n'ubundi benshi basanzwe mu gisirikare bama barataka kuki abarundi bafise ubwoba bw'intambara ya Kongo. Nimurungike abana mu gisirikare, nimurungike abana mu gisirikare. Bigenda gute ngo ubwira abana 10 cange 8 utateguye uzo umusoda? Zana umwe yinjire igisoda tumufrome. N'akamo rero Reverend Ndikuriyo atera abarundi ngo barungike abana babo mu gisirikare kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byarabaye mu masanga mu mashengesho asanzwe atunganywa n'umugambwe CNDD-FDD yamaba buri wa kane kurangiza ukwezi. Iyo ayo kuri wa kane uheze nyine yarabaye kwigerekerezo rya 27 Ntwarante 2025 mu ntara nshasha ya Burunga nyine, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yarasabye abarundi ko botegura abana babo bagacora binjiza mu gisoda kumva zo kugira ngo nabe babizeye yuko bazobafasha mu gukingira umutekano. Ni mu gihe mu kiganiro n'abamenyesha makuru gerutse kuba rero umwe mu bamenyesha makuru yarabajije impamvu igisoda cy'u Burundi cyamba kirambogwa ibice cyangwa uburere gifatanyije n'icya Kongo, maze aragira amakenga abaza niba rero nyine abarundi ntacyo bakuriye kuba bo kwitega. Ni mu gihe bivugwa yuko leta y'u Burundi yarafashe abasoda benshi b'abarundi irabashyira ku mapozisiyo agiye atandukanye, irabashyira mu bikorwa bimwe bigiye bitandukanye, na cane ibikorwa byegereye n'ubundi ahegereye aho bavuga hegereye umuhari M23, cane mu bice byegereye mu gisagara ca Uvira nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi yabivuze abafatiye kuri uku kwezi kwa gatatu kwaratanguye kuri mwe rero ibihuha byinshi bishingiye ku ntambara ya Kongo, aho abarundi baragize ubwoba bw'ibyo shobora nyine gushikira Burundi mu ntambara za Kongo n'umuhari M23. Reverend Ndikuriyo rero atangazwa n'umubyeyi usanga afise abana 10 cange 8 ariko ugasanga nta musoda cange umupolisi arimwo. Ahangaha rero aragira ati ufise abana 8 cange 10 nyene ukaza wumva ngo leta nizane rero abasirikare baducungira umutekano, zana uwawe nyine, zana umwe cange 2 binjira igisoda tuba training bace barajya mu bashobora kuba bo gucungira umutekano nawe.
Reverend Kuriyo yamye yongera kugaragaza ku rubuga nyine inyuma yaho haheze imisi atahutse avuye kwivuriza i Dubai ku ndwara yaramufashe igiturumbuka bigatuma amara ikiringo hafi cy'ukwezi ari kwivuriza mu makungu nk'uko bigaragara. Icyakora benshi nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, birakomeza kugenda bigaragara canga se nyine birakomeza kugenda byerekana neza yuko uyu mutegetsi we yaramaze kumera neza, amagara yiwe yoba yaramaze kugaruka neza, ndetse abatari bakeya bakaba basigura yuko ibyama bikomeza kugenda bigaragara ari byerekana neza yuko yagarutse, ndetse akaba yaragarukanye na za ngufu ziwe nk'uko byuma bigaragara. Tugaruke ku bigendanye n'ibitoro bikomeje kubingora abahizi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga canke nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bakeya barakurikiye ikiganiro n'abenyesha bakuru giherutse kuba, ndetse barakurikiye byinshi bigendanye n'icyo kiganiro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ntibabashije kuba bohagaragara, ariko kandi bamwe haba umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, haba umuvugizi wa leta y'u Burundi, haba abashinga amateka bagiye batandukanye bari bitabye icyo kiganiro, kuko rero bagombaga kubazwa ibigendanye n'ibibazo bigiye bitandukanye byugarije u Burundi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Jerome Niyonzima yarananiwe gusobanura igihe rero ikibazo cibura ry'ibitoro kizokemukira mu gihugu c'u Burundi. Kimwe mu bikomeje guhungabanya ubukungu bw'igihugu cacu c'u Burundi muri iki gihe nibura ry'ibikomoka kuri peteroli canke ibura ry'ibitoro n'amahera mvamakungu afise agaciro kanini nk'amadolari y'amanyamerika. Ibura rya peteroli rero ryaratumye bamwe rero bafise ibinyabiziga babiparikana cane mu mujyi cambi gisagara ca Bujumbura, abandi bajya kwiyigurira n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Republika ya Kongo. Nubwo hamaze igihe kinini umukuru w'igihugu c'u Burundi ashimangira yuko yiteguriye kwifatira mu minwe ibigendanye n'icyo kibazo cy'ibitoro, ariko kandi ku rundi ruhande hari bamwe bavuga yuko nawe yabagira uruhare mu gutuma igitoro kitaboneka. Yamayiyamiriza bamwe rero avuga yuko ari indongozi mbi zicafuza igihugu c'u Burundi, akavuga yuko hari akagwi kamwe rero kanyuruza igitoro, akanavuga yuko ubutare bw'amaburimbwa nabwo burimwo kunyengezwa, akavuga yuko ibyo byose biriko birakorwa na zimwe mu ndongozi nkuru, ariko kandi ntarafata umwanzuro wo kuzerekana canga se ngazibugoze mu mabanga. Mu gihe ikibazo cyarushagaho rero gufata intera, umuvugizi wa polisi w'igipolisi cy'u Burundi Colonel Desire Nduwimana muri Gicurasi 2024 yarasabye abafise imodoka kutazitonda rero ku mihanda canga se ku masitasiyo zidafise petrol canga ibitoro. Colonel Nduwimana yarageze ati ntibyemerewe rero namba gutonda umurongo w'imiduga rero ku muhanda canga se kuri sitasiyo za petroli ugitegereje. Ni ngombwa rero ko nyine abayikeneye bamenya sitasiyo nyine bayisanga nk'uko bigaragara. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru abavugizi b'inzego z'u Burundi baragiranye n'abamenyeshamakuru mu ntara ya Rumonge hari ku igerekezo rya 28 Werurwe 2025, ikibazo kibura ry'ibitoro ni kimwe mu byo rero bavuze ko umwanya munini. Niyonzima Jerome yarasobanuye ko rero kugira ngo iki kibazo gikemuke, leta y'u Burundi yaratanguye ibikorwa byo gushaka amadolari kugira ngo ishobore kwigurira igitoro bitagoranye. Ati ikibazo ca peteroli kiraje ishinga rero leta y'u Burundi, kuko abarundi bose kibaraje inshinga. Peteroli burya iragurwa mu madolari, mwumva ko rero hari igikorwa gikomeye cyane cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kwiyigurira bitagoranye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi yanagaragaje kandi yuko mu gihugu cabo harakomeje kuboneka amabuye y'agaciro menshi. Arasobanura ko mu gihe azaba rero yatanguye koherezwa mu makungu ibijyanye n'igitoro bizote bikemuka. Ati abantu b'Imana aho rero bukera rero kandi si kera turatangira rero gusunika amakontineri y'amabuye y'agaciro ashowe avuye nga mu Burundi, kandi ashowe nyine ku izina rya Republika. Amadolari azozana igitoro, nyine igitoro gice kiraboneka. Umumenyeshamakuru Knowless Nduwimana yarabwiye Niyonzima ati ariko murasobanuye neza muvugizi wa leta mu
muvuze muti ejo aho bukera rero nyine izahabu zizatangura gushogwa peteroli, noneho nyine ingorane irangire ejo rero aho bukera ni amezi angahe, ibyo bizoca biratwara igihe kingana gute? Ntabwo Niyonzima yasubije iki kibazo, ahubwo yarageze ati erega n'izahabu gusa arega si izahabu gusa n'amabuye y'ubwoko bwinshi, none ejo bundi imurehe ntuzi ko rero hari abavuze ngo nyine ibyo bintu sibyo, ubu ngubu ibya lithium abarundi bazi iyo bigeze nyine. Nk'uko bigaragara Murehe rero ivugwa n'umusozi uherereye mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru ashira uburengero bw'u Burundi. Muri Nyakanga 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye yarawusuye atangaza ko rero yahabonye gasegereti yari yarahishwe rero n'abakoroni b'Ababirigi, kandi ko izakiza abarundi ndetse nabo bajye baratanga imfashanyo. Nduwimana yarongeye arabaza Niyonzima igihe rero ikibazo cy'ibura rya peteroli kizokemukira, ati none ryari? Niyonzima arasubiza ati iyo rero umugabo nyine yashonje cyane niho honyine byagaragaye ko rero ashobora kubyuka akabaza umugore ati ese wa mutsima nijoro washize? Niyonzima asobanura ko rero muri iki gihe amashirahamwe akomeje kwerekana amabuye y'agaciro yari yarahishwe, agaragaza ko rero hari ikizere cy'uko rero ikibazo cy'iburayi by'ibitoro kizokemuka vuba. Ati ariko rero mubirebye nyine mukaraba ingingo zimaze rero nyine gukogwa, mukaraba n'amashirahamwe amaze kujya ku kivi, ibyo ari byo byose ikizere nticyabura. Sinakubwira ngo nyine tuzashora ejo cyangwa kuwa kabiri, nawe nyine utirengagije urungurutse urabibona ko rero amashirahamwe ari ku kivi yerekana amabuye y'agaciro nyine yari yarahishwe. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko rero byagaragaye ko muri iki gihugu hari amashirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arenga 200, ariko nta rifaranga na rimwe rigaragara cyane cyane mu banki nkuru y'igihugu. Nk'uko bigaragara Uburundi bigaragara yuko bufite ibibazo bigiye bitandukanye, aho benshi bafatira no ku ndongozi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko agiye guhagurukira abakora ibikorwa nk'ibyo byaba byo kunyegeza amabuye y'agaciro ndetse n'ibyo kunyegeza igitoro. Tugaruke mu kanya.